Sedicom, ikigo ca Diocese nkuru ya Bujumbura co kumenyesha amakuru. Ese Kristo yomenyekana? Amakuru mu Kirundi mushikirizwa na Sedicom. Ndabaramukije mwese bakunzi ba Diocese nkuru ya Bujumbura, ikaze n'igwanyu muri ano makuru yaranze inzu yo kuva ku igenekerezo rya 27 mu Kakaro gushika ku igenekerezo rya 2 Myandagaro. Amakuru mutegurirwa n'ikigo ca Diocese nkuru ya Bujumbura co kumenyesha amakuru. Ngize ingingo nkuru ziyagize. Ku munsi wa mbere igenekerezo rya 3 Myandagaro niho nyene icubahiro Musenyeri Gerevazi Banshimiye ubusa, umwepiskopi mukuru wa Diocese nkuru ya Bujumbura yaheze inyubakwa yagenewe abasenyeri bari mu karuhuko. Abasaserdoti babiri, Patiri Yves Nkunzimana na Patiri Floribert Kaneza barahereje inkuka y'imisa y'umukwanguro muri Paruwase Yohani Batista. Caritas yo muri Paruwase Munanira yaratanze imfashanyo ku bantu ba mikoro make baba 245. Amakuru tubafitiye sayo gusa, ido ni mukanya, Alice Nirambe nije ngira ndayabashikirize. Ndasubiye kubaha ikaze. Nyinicubahiro Musenyeri Gerevazi Banshimiye ubusa, umwepiskopi mukuru wa Diocese nkuru ya Bujumbura yarahezagiye ku munsi wa mbere igenekerezo rya 3 Myandagaro inyubakwa yagenewe abasenyeri bari mu karuhuko iri mu seminari ntoya yo mu Kanyosha. Ivyo bikorwa vyatanguriye ku gisabisho cyo guhezagira iyo nyubakwa. Nyinicubahiro Musenyeri Evariste Ngoyagoye, umwepiskopi mukuru w'inararibonye wa Diocese nkuru ya Bujumbura, akaba ari we wa mbere yayishikiyemo. Mu ijambo rya nyenicubahiro Musenyeri Gerevazi Banshimiye ubusa yaragaragaje akanyamuneza afise kubona iyo nyubakwa ibonetse. Yaboneyeho n'akaryo ko gushimira abitanze bose muri ico gikorwa. Uyu munsi rero jewe mwimbawe nuko ico kibanza ubona cabonetse, ico kibanza mwaba duheje kugihezagira, tukifuza yuko cyoba ikibanza ciza kandi nyene nta kundi kizoba ikibanza ciza uretse yuko twagihezagiye mugabo kandi n'abaje kukibamwo asanzwe arabahezagiye tunawumbere bamwe bariko baraduhezagira. Ndahimbawe rero nuko iyi nyubakwa yo kuruhukiramwo ibonetse. Ako kanyamuneza rero nkanagira ngo ndagasangire nabo bose bitanze kugira ngo bishoboke kandi mu maguru mashi. Ngakengurukira hafi na hafi nyakubahwa Patiri Munyabigega wa Diocese nkuru ya Bujumbura afashijwe n'abubatsi, dukengurukira cane. Ndabakengurukiye rero mwebwe mwadufashije kugira ngo iki ciza gishobore kuranguka. Tubakengurukira hejuru ya byose n'abakristo bose bitanze kugira ngo inyubakwa nk'iyi ishobore kuboneka. Yarongeye kandi yifuriza akaruhuko keza Musenyeri Evariste Ngoyagoye, yongera amusaba kuzokwakira neza abazomugendera bose. Twifuriza unyakubahwa umwepiskopi mukuru ko ngaha yohamererwamo neza. Yarasanzwe ari umuntu akunda kuryoherwa, ahantu hagutse ntihazira kubuze kuryoherwa, ahubwo hagutuma uryoherwa gusumba, mbere n'abo bahora ubwira uti yamara naho muza vyongora ndabakirira, wabwira uti kaze nyarundi unaronse ahantu abana abuzukuru n'abuzukuruza nshobora kuza ndabashikana, hanyuma nkabacira umugani. Muri abo buzukuru n'abuzukuruza urazobibuka n'abasaserdoti uzorabacira imigani n'imwe kuko bamwe bataramenya. Ubwira bacira izobagirira akamaro bikatugirira akamaro na twebwe twese muri Eklezia y'Imana. Musenyeri Evariste Ngoyagoye nawe yarashikirije akanyamuneza afise kuri uwo munsi, yongera amenyesha bari aho ibikorwa zorangura mu karuhuko afise. Urumva akanyamuneza ni kenshi. Kwambere na mbere ndakengurutse cane yanishobora waza guhezagira inyubako, ariko kandi ari wewe watumye bayubaka. Yanishobora ndagukengurukiye cane. ndaje uruhara washizemo haba mu gusaba abakristo bagufasha nabo hakurya y'amazi
nivyo abakoze kugira ngo turaraba aho inyubako igeze turebe imbere yo gukengurukira cane rwose bakagira icyo tanga n'ivyo usigarana. Jewe mbaye uwa mbere hano muri iyo nyubakwa kugira ngo bumvise yuko yagenewe n'abazoza mu nyuma. Ndakengurutse ibisabisho mwavuze ko nyene tuzoba ngaha Imana tuje imbere. Nanje rero ubutumwa buzorangura ubutumwa bwo gusaba Papa François yarigeze kubwira abepiskopi bagiye kuruhuka ntimugiye kwicara oya murafise ubutumwa naho mutazoba mushinzwe diocese canke amaparuwasi umwe murafise ubutumwa buzotegerezwa kubandanya no gusabira abandi utegerezwa kubasabira munsi ku munsi ico gikorwa atakibashinze. None rero mumenye ko nanje wese muri mwebwe afise ikibanza mu gisabiro canje. Ku munsi wa gatandatu igenekerezo rya mbere Myandagaro kuri paruwasi Yohani Batista Mweranda niyo abasaserdoti babiri Patiri Nkunzimana Yves na Patiri Kaneza Floribert bavuka muri iyo paruwasi nyene bahereza imisa y'umukwanguro mu ntumbero yo kwigina ibanga ry'ubusaserdoti bari bahawe ku igenekerezo rya 18 mu Kakaro uyu mwaka. Idonido na Emmanuel Ndagijimana. Inyuma yo kwatirwa n'umwepiskopi mukuru wa diocese nkuru ya Bujumbura ari uwo Musenyeri Gervase bashimiye ubusa abapatiri babiri Nkunzimana Yves na Kaneza Floribert barahereje inkuka y'imisa yabo ya mbere kuri paruwasi basanzwe bakukira ariyo paruwasi ya Batista Mweranda. Iyo nkuka ya misa yari yitabwe n'abasaserdoti bavuye mu mingi itandukanye bari baje gushigikira izo mvukane zibiri. Washikirije ijambo ry'Imana ari we Patiri Egide Nzeyimana asanzwe avuka muri iyo paruwasi nyene yarabatekereye impanuro nyinshi mu kubamenyesha ko batorewe igikorwa gitoroshe ko batorewe igikorwa c'ubuhanuzi n'abahereza nkuka. Patiri Floribert mu civugo kiwe kivuga kiti ibifise intege nke kw'isi n'ivy'Imana yitorera aratumenyesha ukuntu yiyumva tumwumvirize. Nakanyamuneza rero kubona ivyo vyiza vy'Imana vyadushwayemo. Twari kumwe na Patiri Yves Nkunzimana twaronkeye iryo banga ry'ubusaserdoti rimwe tukaba dukomoka twese muri Paroisse Saint Jean Baptiste. Urumva yuko arakanyamuneza. Turashimira Imana rero kwiyo ngabire y'ubusaserdoti nyene twiyumva ubwa mbere n'ubukengurutsi. Turakengurukira Imana yo yadutoye suko twari beza canke beranda ariko yashatse yo nyene ko twoyikorera tufatikanije ubusaserdoti busuku n'umwana we Yezu Kristo. Urumva yuko ari iteka ridasanzwe. Karamajije ukuntu abavyeyi be bavyakiriye bumvise ko ageraje kwihebera Imana. Dusubire tumwumvirije. Jewe ndagize amahirwe yuko abavyeyi biwanje bari abantu bumva neza icarico ukwidegemvya k'umwana wabo genda bashigirira iciyumviro yuko nzoja mu seminari nkuru ntibambereye intambamyi ahubwo barampezagiye. Aho twabamenyesha ko paruwasi ya Batista Mweranda mu myaka 13 ironse abapatiri bane aribo Muhineza Christian, Patiri Egide Nzeyimana, Patiri Yves Nkunzimana hamwe na Patiri Floribert Kaneza. Emmanuel Ndagijimana, paruwasi ya Batista Mweranda ku bwa Sedicom. Tubandanirize ano makuru mu gisata c'imibano. Ku munsi wa kane igenekerezo rya 30 mu Kakaro Caritas ya paruwasi Munanira yarafashije abantu ba mikoro make baba amajana 245 bakaba baronkejwe ivyambagwa ibifungurwa hamwe n'ibikoresho vy'ishure. Ico gikorwa kikaba cyabereye kuri paruwasi nyene. Idonido na Gordier Kanyegeri. Abatamakazi abarushwa babaye cyane batowe mu mibano mito batarinze kuraba amadini bakomokamwo. Bari baje bitwaje udufuko hamwe n'utumwanya. Bamwe muri abo bashitse mu zabukuru bari baje bazananye n'abatwaza. Hisunzwe ubworo bw'umwe muri abo bamwe baronkejwe uburengeti abandi ibitenge abandi umuceri. Hatanzwe amakaye n'amakaramu mu kubafasha kwitegurira umwaka w'ishuri. Twahavuye twegera urongoye Caritas Munanira Sindayigaya Methode aratubwira insiguro y'igikorwa ciza, aratumenyesha iyo bakuye uburyo ndetse aratubwira ico bategekanya gukora muri kazoza. Tumwumvirize. Ku rwego rwa paruwasi twari twateguye yuko dufasha aboro tugiye inama n'abasaserdoti muri Caritas. Harimwo baronse uburengeti 38 bitenge 12 amakaye n'amakaramu 13 harimwo n'ibifungwa vyatanzwe hakabamwo mu ndwiza tuja tubongera ibiharage. Muri abo kandi harimwo abagwaye bamwe twafashe kugura imiti abandi tukabagarukirako. Hariho ndetse n'uwo twaragwaye mu mutwe twashoboye gufasha kuriha amahera kugira ngo bashobore gusubira ku miti bari babihagaritse kwa muganga. Hari n'uwo dutegura kuzotangura gusanurira inzu abana b'imfuvyi mu ndwiza. Mwotubwira none mu ncamake iyo vyaje bivivye ibintu byose twumvise mudondaguye muri kumura habo bantu ni mu ndu y'urukundo
Gikondo aya mahera yegeranijwe akarungikwa muri diocese hama diocese kagaburira amaparuwase ku rugero rungana hariho kandi n'ici 10 gitangwa mu isengero ica gatatu cayo abasaza bose tugiye inama barakiduhaye hariho rero n'uwa Mungu wa gatatu wahariwe aboro muri paruwase. Nicayenzi Esperance umwe mu barose imfashanyo twaramwegereye aratubwira uko yiyumva tumutege yombi. Badufashishije uburengete n'igitenge n'ivyinga kandi baravye ububabare bw'umuntu ko amerewe n'ukuntu abaye. Je bampaye agatenge narinda gakenye kandi sinaronka nako njana mu misa nari mfise agakwemu kamwe akandi kaguturiye ko muhira nako kari kamaze gutabuka sinawaye nkajana mu misa kandi Imana ibongera imigisha bahezagiye kandi kugeza ubu sinzosubira gusiba mu misa. Gordier Kanyegeri Paruwase Munanira ku bwa Sedicom. Amakuru yo mu gisata cyo kwemera abakristo barenga amajana 350 bararonse isakramento ryo gukomezwa muri mutima mweranda ku munsi wa kane igenekerezo rya 30 mu kakaro muri paruwase yitiriwe Yohani Batista mweranda yo mu rya Rusera. Iryo sakramento ryo gukomezwa muri mutima mweranda ryatanzwe mu nkuka y'imisa yahereje ku isaha 4:30 z'umurango ikaba yahereje na Musenyeri Anatole Ruberinyange icegera cy'umwepiskopi mukuru wa diocese nkuru ya Bujumbura ari kumwe na Patiri Pierre Claver Ndayiragije icariho cy'umwepiskopi mukuru mu ntara y'ubutumwa ya Muramvya. Inkuru twashikirijwe na Ernest Ndayikeza. Amakuru yo mu gisata c'iterambere ibikorwa vy'iterambere bigizwe no kwegeranya amatafari no gusenya inkwi zo kuyaturira vyarakozwe n'abakristo bavuye mu mibano mito mito no mu mihari n'imigwi yo ku mashure tabariro yose agize paruwase Karinzi uko ari 9. Ayo matafari akaba azokoreshwa mu kubaka inzu y'amanama n'izindi. Ivyo bikorwa bikaba vyari birongowe na patiri mukuru wa paruwase Patiri Clovis Nduwimana. Inkuru twashikirijwe na Jean Claude Nibitanga. Amakuru ajanye n'inyigisho umunsi wa gatanu igenekerezo rya 31 mu kakaro niho indwi yahariwe ukumenyesha inkuru nziza ya Yezu kugwaruka yari yatunganijwe na paruwase yitiriwe Mama Teresa w'ikarikita yo mu Ruziba yasozegwa. Abana bitavye izo nyigisho bakaba baramenyesheje ko zabagiriye akamaro. Idonido na Donatien Nzobonimpa. Mu gatondo inyigisho zahabwa abana kuva muri materinere gushika mu mwaka w'ishure wa gatandatu nkuko twabiyagiwe na bamwe muri abo bana batsize inyigisho zahinduye byinshi mu mishaha yacu tubumvirize. Twarize teme ivuga ati ngene umwana w'umukristo yomera ico nagitahuye cyane kare nahora ntasenga muhira ariko ubu narihanuye ngiye kugamburukira abavyeyi nigisha abandi bana ndabegeranye ndababwire yuko bakwiye kuza gusenga. Twarize teme ivuga ngo ndanyotewe. Yesu Kristo yaratubwiye yuko anyotewe jewe mbere n'abana bagambarira abavyeyi. Ndibaza ivyaha byose dukora ko vyohinduka tugahinduka tukaba abana ameze neza tukagamburukira abavyeyi bakaryoherwa kugenda bariginagura ati uwavyaye ni nka jewe. Ku muhingamo abisumbuye nabo nyene bakaba barasozereye inyigisho bikaba byaboneka yuko izi nyigisho zabashitse ku mishaha yabo bivanye n'ubwinshi bw'abazitaba. Twegereye Patiri Emmanuel Nkengurutse umwunganizi wa patiri mukuru ati mutima mweranda yarikoreye atugwaruka rwarifatiye ingingo tumwumvirize. Turana yuko ugwaruka rwavyakiranya akanyamuneza turabona yuko baza cane ari benshi mbere tugatangarije kuko ca mutima mweranda muri bo kuko twarabona ko inyigisho twaronkeje ugwaruka zabafashije cane guhaguruka nkuko muvyeyi wacu papa yari yatwandikiriye ihangiro ndabikubwirije haguruka. Turabona rero yuko ugwaruka gufata ingingo kandi n'intahe zagiye zirashingwa turabona yuko ugwaruka ruriko rurabandanya uruza mu kayimisa nivyo vyamadukeneye kugira ngo bandaye bakomera mu hari n'imigwi yabo barimwo kugira ngo kandi babandanye bakunda inkuka y'imisa. Mwomenya yuko haba mu bahabwa inyigisho mu gatondo canke abazihabwa ku muhingamo bose mu gusozera basozereye ku nkuka ya misa yo kubohoka messe de délivrance mu gifaransa. Donatien Nzobonimpa Sedicom paruwase yitiriwe Umweranda Mama Teresa w'ikarikuta mu Ruziba. Tubandanirize hano makuru mu gisata cy'ubutumwa. Ku munsi wa gatandatu igenekerezo rya mbere Myandagaro abaremesha abagwaye bo muri paruwase Buhonga bari mu gahimbare ko kwigina yubire y'imyaka 25 iheze barangura ubwo butumwa. Ibirori vyabereye mu nkuka y'imisa yaherejwe na Patiri Aniseti Nduwayo arongoye imihari n'imigwi. Inkuru ya Donatien Nzitonda. Inkuka ya misa yo gukengurukira Imana yo yabashoboje kurangura ubwo butumwa
yatanguye isaha 4:30 zo mu gitondo iherezwa na patiri arongoye imihari n'imigwi Nduwayo Aniseti. Mu nsiguro y'ijambo ry'Imana, Patiri Nduwayo Aniseti yamenyesheje abakristu ko umukama akiza, Yezu akiza. Abo bantu babikirije urukiza rutava ku muntu, babazanye ku Mana, babazanye kwa Yesu we mukiza akaba n'umucunguzi wacu. None bamuvuganye natwe nk'abatoranijwe ubwo butumwa bwo kuremesha abagwaye. Igikorwa cyacu kiribonekeza, igikorwa cyanyu kiribonekeza kandi kiramba ivyamwa bitari bike. Inyuma y'inkuka ya misa, umukuru arongoye umugwi w'abaremesha abagwaye yatumenyesheje ibikorwa bakoreye abagwaye mu gihe bariko bitegurira iyo yubire. Yongera kandi aratumenyesha ibintu bikuru bikuru akenguruka gusumba ibindi mu mugwi w'abaremesha abagwaye. Kenguruka gusumba ikindi muri ubwo butumwa, ubu twaratahuye ko Imana ari ikiza, atari abapfumu kandi atari umuntu, ariko ari Imana yonse. Abagwaye twarabagendera kenshi tukabigisha kandi tukabatumirira ko bazobaje muri uno munsi mukuru wa Yubile, kuko twarabereka ko Imana ishoboye naho bo kwiganyira ati dushobora gushikayo, tukababwira ati Imana muri kumwe murashobora kandi irabashoboza. Ndinze menshi Emmanueline asanzwe ari mu barongozi b'umugwi w'abaremesha abagwaye muri Paruwase Buhonga, nawe nyene yatumenyesheje icatumye ahurumbira uyo mugwi w'abaremesha abagwaye. Jewe namenye umugwi ndi umwana muto ufite imyaka 12 kuko nari mboshwe n'amashetani, abapfumu kagomba kunyatira kugira ngo mbe umupfumu. Maze kuba ndavyiyumvira ndi umwana muto ndabona nti iherezo ryumbera ribi, ariko maze kwakira Kristo nkaja muri uwo mugwi ndemesha abagwaye, narabohotse baransengera ndakira, ubu nshimira Imana muri iyo myaka yose. Kandi ico nshimira Imana nanje ndi muri uwo mwaka wa Yubile maze imyaka 25 muri uwo mugwi. Abakristo bari mu mihari y'ubutumwa bwa Ecclesia bo muri Paruwase Karinzi barenga 120 baragize indagano ku munsi wa gatandatu igenekerezo rya mbere Myandagaro mu nkuka y'imisa yaherejwe na Patiri Aime Irakoze, akaba yasavye abo bagize indagano kuzigendera. Idonido na Oscar Ntunzwe n'Imana. Inkuka ya misa y'uwo munsi yatangujwe n'urugendo rw'abagize indagano. Mu nsiguro yiwe nyakubahwa Patiri Aime Irakoze yarasavye abo baciye indagano kuba umuco w'abandi mu kurangura neza indagano zabo. Akaba yasozereye inyigisho ahamagarira imikangara yari yiteguriye kugira indagano kwama barangura neza ivyo baraganira imbere y'umuryango wa Ecclesia. Inyuma y'inkuka ya misa, abanyamihari baciye bahurira hamwe bariginana, naho mu ijambo ry'uwaserukiye urwego mpuzamihari muri Paruwase Karinzi, Oscar Ntunzwe n'Imana yarashimiye cane imikangara yagize indagano ku ntambwe bateye, akaba yabasavye kugendera indagano zabo ndetse babe umuco n'umunyu w'isi. Mu ijambo rya nyakubahwa umwibutsamana w'imihari n'imigwi muri Paruwase Karinzi, Patiri Aime Irakoze yarakengurukiye cane abanyamihari n'imigwi mu butumwa basangiye, akaba yabatumiriye gutera intambwe isumbirije mu butumwa bwa misi yose. Turangize tubamenyesha ko imihari yagize indagano ari 4: abaskuti bangana 33, abasaveri bangana 21, abagenzi ba Dominico Savio Mweranda bangana 14 hamwe n'abashone state bangana 61. Ibirori vy'uwo munsi bikaba vyari vyitabwe n'abanyamihari n'imigwi bo ku mashure atandukanye agize Paruwase Karinzi. Oscar Ntunzwe n'Imana, Sedicom, Paruwase Karinzi. Umusi w'Imana igenekerezo rya kabiri Myandagaro, aho umugwi w'abaririmbira-mana witiriwe Nyenyeri yo mu Mutwenzi wari uramutse uhimbaza yubile y'imyaka 25 maze urangurira ubutumwa kuri Paruwase yitiriwe Umweranda Guido Maria Comfort yo mu Kamenge. Nikeze Hakizimana arongoye umugwi w'abaririmbira-mana amenyesha ko bashimira Imana ko yabazigamye ikabitwararika cyane. Tumwumvirize. Twebwe nk'abaririmbira-mana bako kare Etoile du Matin dufise akanyamuneza ntangere ko guhimbaza Imana twongera tuyikengurukira ku kuntu yashishikaye twitwararika mu myaka 25 tumaze turangurira ubutumwa ngaha, na cyane
cane dufatiye ku kuntu kohare yacu yatanguye mu gihe kidasanzwe aho turiko turabundabundana ibitabu imbunda z'abana nazo ziriko zirahurira muri ico gihe rero tukabona neza yuko uno munsi uri hejuru tutoreka gushimira Imana tuyikengurukira kuri ivyo vyiza vyose yadukoreye. Hanyuma akamo rero twotera abariko baratwumviriza cane cane ugwaruka nuko bohurumbira kuririmba na cane cane tukabibutsa yuko umutima uririmba ari wo wamana kamwemwe kandi ko uririmbye neza abasenze kabiri. Ku munsi wa gatandatu igenekerezo rya mbere Myandagaro abari mu muhari w'abaskuti bo muri Paruwase Kanyosha barahimbaje umunsi wahariwe akajabitugu bongera bibuka aho uwo muhari watangura ku isi yose. Ivyo birori bakaba babihimbarije ku ishure shingiro rya Kanyosha ya mbere. Inkuru ya Gonzalve Ntashimikiro. Mu mutwenzi yo kugenekerezo rya mbere Myandagaro rero abaskuti bo mu mugwi witiriwe Trois Dorse, umugwi Saint-Herbe hamwe n'umugwi Reserafe barahuriye ku iryo shure rya Kanyosha ya mbere kugira ngo kabera akaryo ko kwiyukanya kahise ko muhari wabo bongere kandi birimbure eka mbere bibukanye n'indagano bagize muri uwo muhari. Inyuma y'ivyo birori vyabaye muri ico gitondo bamwe mu bari bavyitavye baragize ico bashikirije. Thierry Ndayiragije nk'inararibonye muri uwo muhari yaradusiguriye imvo n'imvano y'uwo munsi tumwumvirize. Umunsi dufata nk'uko ari umunsi wa mbere wivuka y'abaskuti. Ni tarike tuzi ko ari ya mbere kambi y'abaskuti yatanguriyeko abaskuti ba mbere barongowe na Baden Powell. Uyo munsi bivanye nico abaskuti bari n'ingene basanzwe bakora wabaye umunsi uhimbazwa nk'umunsi w'ifuraha. Ifuraha nakajabitugu kerekana umuntu yuko ari umuskuti. Ni umunsi twibuka yuko twebwe abaskuti dufise indagano. Turazinduka rero tugatanga izuba, ni nawo munsi twitirira iseruka ry'izuba. Ni nako kanya rero duca dufata tugasubiramo indagano zacu. Nayo Eden Nzambimana yahamagariye abaskuti bose kumva ko umuhari wabo ari umuhari mwiza kandi ubashakira ineza. Akabahamagara kwitaba ibikorwa by'uwo muhari. Uko MMS ivuga yuko ari umunsi abaskuti bakeye nabo ubu bateza guhura ahari hose naho tubayaje ngaha bwabo ayambara furaha kubera n'umunsi uhagenewe furaha. Rero nagomba gutumirira ku mwakuza ubatabimenye ngira ngo canke abavyogije bamenye yuko scutisme bagiyemwo ari umuhari mwiza rero babandanye bawukorera. Tubamenyeshe ko umuhari wa skuti watangure mu gihugu c'Ubwongereza mu mwaka w'igihumbi kimwe na 1997. Uwo muhari ukaba utandukanye n'indi mihari isanzwe izi muri Eklezia Katolika kuko wo wakira abantu bose bo mu madini yemera Imana. Muri Paruwasi Kanyosha, Gonzalve Ntashimikiro ku bwa Sedicom. Umunsi wa kane igenekerezo rya 30 Myandagaro niho haba amatora y'abaserukira abasuku b'imivukano yo muri Paruwasi Mukiza Mweranda yo mu Nyakabiga. Amatora akaba yabaye mu mutekano ntangere. Abayitavye n'abayahagarikiye barashimye ivyavuyemwo. Idonido na Willis Ndayihebura. Ayo matora yatanguye neza neza igihe cy'isaha 12 zibura iminota 5 z'umugoroba atangujwe n'igisabisho akurikira kumenyesha ingene amatora aza kugenda ariko habanje guharurwa abitavye. Amatora araheza araba mu mutekano ntangere hatogwa babiri bazosukurira uwo muryango abo nabo bakaba ari umukuru n'icegera c'umuryango Katolika wabanaguwe muri Mutima Mweranda muri Paruwasi Mukiza Mweranda mu Nyakabiga ku rugero rw'imivukano y'ugwaruka inkumi n'imisore. Amatora arangiye twaregereye Benezeyimana yahora asukurira uwo muryango aratubwira ingene bateguye ayo matora eka n'ingene bayabayemwo akagira ati amatora yatunganijwe no munsi vyitwa ko twoba twacerewe gato ni mu ntumbero shasha Rovo Charismatique yari yateguye kugira ngo haboneke abasuku bashasha gisacu carabaye abatogwa ni abasuku bashasha hakaba abasuku akera bahahora abakera ntibagiyemwo abaduserukira ngaha mu Paruwase barabidushikirije turi mu mwiherero baratubwira yuko après discernement babona ko vyo bavyiza hatowe muri bashasha. Ini nazwe ni nete yari yaserukiye umuryango Katolika wabanaguye muri Mutima Mweranda ku rwego rwa Paruwasi akaba ari nawe yaserukiye abahagarikiye amatora aratubwira ingene ayo matora yagenze nuko yoba yakurikije ibisabwa. Amatora nayo nayahagarikiye ku izina rya Berger Paroissial kandi amatora yagenze neza cane bari bahari batoye neza mu mutekano gusa twari twiteze ko hatora abantu barenga 80 rero twari twafatiye ku gitigiri yuko tugiye munsi ya 50 amatora acasiba mugabo Imana yadufashije hatoye abantu 52. Nayo Innocent Nkurunziza yatowe ngo asukurire uwo muryango mu myaka 3 baramubagije ingene yiyumva eka n'imigambi yafise nawe akaba yatwishyuye agira ati nagombye gutangara ariko ndabigamburuka kubera bivuye ku bw'umukamba fashijwe na Mutima Mweranda ngomba ko
ko bazondonga muno butumwa nzanye ishaka hama nzokorana nabo nsanzwe nsukurira na cane abasuku basukura amafraternite. Twosozera tubamenyesha ko babaye ubwa mbere muri paruwasi Mukiza Mweranda mu Nyakabiga mu muryango w'abanagoye muri Mutima Mweranda. Ayo matora aringanizwa gutyo ubona ko ariko yisungwa amategeko atahoraho mu muryango katolika w'abanagowe muri Mutima Mweranda. Mu bigo vya paruwasi Mukiza Mweranda mu Nyakabiga, Engineer Willis Ndayebura ku bwa Sedicom, ikigo cyo kumenyesha amakuru ca Diocese nkuru ya Bujumbura. Amakuru tubateguriye akaba agarukiye ngaha. Ndashimiye mwebwe mwese mwayateze abiri, ndashimiye kandi bagenzanje bafashije kuyatororokanya. Alice Nirambe nije nariko ndayabashikiriza. Umukama bahezagire.